Umuvugizi w'intwaro yo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano mu gihugu c'u Burundi Bwana Pierre Nkurikiye ahejeje kongera gutangaza amajambo aremereye cyane aho yemeza neza yuko igihugu cibanyi c'u Rwanda cyaba cyongeye nyine kugerageza n'ubundi kugerageza nyine kuba cyotera igihugu c'u Burundi. Uyu muvugizi w'ubushikiranganje nyine nkuko bigaragara yarabitangarije mu kiganiro cyaramuhuje n'abandi bavugizi b'ubushikiranganje bigiye bitandukanye nyine kumvo zigendanye nyine no kurabira hamwe uburyo nga mu Burundi hotangura kugenda haratangwa amakuru agiye atandukanye, amakuru meza kumvo zo kugira ngo abamenyesha amakuru babashe kujya baratanga amakuru yizewe ndetse amakuru yatohojwe neza mu gihe yabura amezi ashika muri 2 gusa kugira ngo Burundi bwinjire mu matora nkuko bigaragara. Abanyagihugu benshi iyo bumvise zino nkuru nyine baca barahungabana maze bagatega ubwoba n'ibyo bikogwa Burundi buvuga ko babiriko birategurwa. Nyamara hari abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bamaganira akure ayo majambo y'amacakubiri nyine akomeza kugenda yibonekeza cane cane nga mu karere k'ibiyaga binini, aho ari amajambo akomeje kugenda agaragara ndetse anagaragaza nyine ko Burundi ndetse na Kongo hari ikindi byo babishaka. Uyu muvugizi w'ubushikiranganje nyine bw'intwaro yo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye yaragirije nanone u Rwanda mu nyuma y'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yaraherutse ko yobigenza cyo haba mu biganiro bigiye bitandukanye n'ikiganiro herutse kugirana n'umumenyesha makuru wa BBC nkuko bigaragara. Uyu Pierre Nkurikiye yavuze yuko nyine ku mbibi z'u Burundi ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda ngo hamaze gushyirwa n'ubundi ibikoresho bikomakomeye cyane bya gisirikare nkuko bigaragara. Akavuga yuko rero ico ngico ari ikimenyetso cy'uko nyine ho bagiye kuba ibintu bidasanzwe, ariko akagaragaza neza yuko Burundi nabwo bwiteguriye neza, Burundi nabwo bwiteguye kuba bwohangana n'icyaricyo cyose cyohungabanya umutekano. Nyamara nubwo uyu mutegetsi abivuga gutya nyine ku mpande z'ibihugu byombi haba ibyanunga ku mugabane wa Afrika ndetse n'ibyo mu makungu ya kure n'ibindi bigiye bitandukanye, harasanzwe hakunze kugaragara nyine uburinzi bukomakomeye cyane ku bigendanye n'imipaka irahuza ibyo ibihugu byombi nyine bigiye bitandukanye kumvo zo kugira ngo bacungere umutekano. Na burya nyine usanga hari abanyagihugu bamwe bakora ibyaha bagaca barahungira mu bindi bihugu cyangwa ugasanga nyine ibihugu bisanzwe ntibicana uwaka cange ngo bice byumvikana. Ibi ngibi biratuma rero habaho ubwirinzi buremere cyane, ndetse kugeza ubu ngubu no ku Burundi bivugwa yuko hoba hari ingabo nyinshi nkuko nari mbibashikirije ziriko zirinjira nyine mu shamba rya Kibira, ariko atawuzi imvo yazo nkuko bigaragara. Bamwe mu batuye mu ntara c'Ibitoki nyine baremeza neza yuko bamaze iminsi bariko barabona imbonera kure zifise ibihoho binini cyane ndetse n'abasoda basanzwe barinjira mu shamba rya Kibira ku buryo bongeye kwikanga bagatekereza yuko nyine hashobora kuba hari ibindi bintu bishasha byo bigiye kuba nkuko babibona. Hari bamwe rero nyine bakomeza kugenda barabona yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ingendo y'amakora mu makungu agiye atandukanye nazo zaziri mu bituma Burundi bushegeshwa n'ubukene ku rugero rudasanzwe. Ababikurikiranye bavuga yuko kenshi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye iyo agiye ingendo rero zimushikana mu bindi bihugu nyine usanga agendana n'abandi bantu benshi cyane bagiye batandukanye. Kakarorero ntiyosiga umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye n'ubu ngubu aho aherereye mu gihugu cya Vietnam barajyanye, ndetse amakuru adushikira akaba agaragaza neza yuko ajyana n'abandi bagiye batandukanye, haba umuvugizi wa leta, umuvugizi wiwe nyine haragenda abamenyesha makuru, abafotogarafe ndetse n'abashikiranganje bagiye batandukanye. Abo bose kandi nyine baca baragenda nyine ku matike cyangwa se ku mahira ya leta nkuko bigaragara, mu nyuma y'uko Burundi bisanzwe nta ndege bufise ibunguruza nyine nkuko bigaragara, aho bakodesha indege nyine cyangwa nyine barakunze kugenda mu ndege ya Ethiopia Airlines nkuko bigaragara. Ibi byose bamwe rero mu batavuga n'ubutegetsi mu Burundi baravyamaganira kure, maze bakabona yuko ari bimwe rero mu bituma amatungo y'igihugu asesagurwa nkuko bigaragara. Reka nongere ndabaramutse mwese kandi mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize gukomeza kumererwa neza abanywanyi b'ibiganiro byacu, abakomeje kudukurikira ndetse no kubana natwe mu biganiro tubategurira ndetse tukabanashikiriza nga kuri no monesha kure yacu aina yanyu Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru y'uta kandi agezweho,
ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese, turi kuwa mbere, turi kwigenekerezo rya 7 nyine, turi mu kwezi kwa 4 umwaka wa 2025. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, abari mu makayitsi hamwe namwe ndetse n'abari mu bisagara bigiye bitandukanye, turabifuriza agatondo keza. Kaze kuri mwebwe kandi mutwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, tubifurize gukomeza kumererwa neza cyane. Ari ubwa mbere use ngaha, reka ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu, bane natwe 5 kuri 5, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Kaze kuri mwebwe mwese rero nyine mukomeje kugenda muradukurikira cange mukomeje kugenda murumviriza ibiganiro byacu. Reka amakuru tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko byoma bigaragara canga nkuko byoma bitangazwa. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano, Bwana Pierre Nkurikiye yongeye kunga mu ijambo herutse gutangazwa nkuko byoma bigaragara nyine, nkuko yongeye gusubiramo nyine amajambo aheruze gutangazwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Valentin Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'umumenyesha makuru wa BBC. Nkuko bigaragara, iki gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Valentin Ndayishimiye yaramenyesheje yuko u Rwanda rwaba ariko rurategura ibitero biremere cyane, ibitero bishobora nyine kuzonyura mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ibyo bitero bigaca birinjira nga muri kino gihugu c'u Burundi, aho yamenyesheje yuko u Rwanda rwari ariko rurabitegura rwifashishije umuhari Red Tabara usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Uyu muhari wa Red Tabara wahise usohora itangazo rikomeye cyane ryamagana ayo majambo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho agaragaje ko nyine atamikoranire ufise n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Yemwe nagaragaza neza ko aba bifuza kumenya ukuri boshika mu birindiro byabo bagaca barakora amatohoza maze bakimenyera ingene ibintu byaba byifashe. Iki gihe kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi ntiyatinya kuvuga yuko u Rwanda rwaba ariko rurabitegura ngo n'undi rutere u Burundi kuko byabigenje muri Kongo nyine ruratera rubinyujije mu mari M23. Icyakora u Rwanda rwarabihakanye, yemwe ruvuga ko rukomeje gutangazwa n'amajambo ariko aravugwa n'abategetsi b'u Burundi, mu gihe impande zombi zari ziriko nyine ziri mu biganiro bibafasha kuba bakwinjira nyine mu gutora inyishu ibibazo bigiye bitandukanye byaratumye imigenderanire hagati y'ibihugu byombi itosikara, bikanagera naho nyine u Burundi bwugara imipaka yo ku butaka mu ntango z'umwaka wa 2024 nkuko abantu benshi babizi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano nyine, ngira ngo muranazi ko ari umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye, yongeye gushimangira yuko nyine ibyo umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze biri mu matohoza yakozwe ndetse n'amakuru yagaragajwe n'ubutasi, aho yavuze yuko hari amakuru ahari abashikaho ngaho mu Burundi yemeza neza yuko ku mbibi z'u Burundi ndetse n'u Rwanda cyane ku ruhande rw'u Rwanda hongerejwe ibikoresho by'igisirikare, haba imbunda karabutaka, haba n'umubare munini w'abasirikare nkuko bama barabigaragaza canga barabitangaza. Ariko nawe yamenyesheje yuko nyine ingabo z'abarundi ndetse n'imbonera kure ziteguriye neza cane kuba zocungera umutekano nariya nyine mu Burundi bariko barategura amatora, cane amatora y'abashinga amateka na nyenguruza amateka nyine, ndetse n'amatora y'abagenama b'amakomine ndetse nabo ku mitumba. Yavuze yuko nyine ubusanzwe impande zombi zikunze kugira n'ubundi ibigendanye cyane no gucungera imipaka kuko bisanzwe bimeze, ariko avuga yuko uburyo rero imipaka iriko iracungerwa uno mwanya ari ibintu biteye amakenga. Nyamara turazi neza yuko ku ruhande rw'u Rwanda baherutse gutangaza ko hoba hari ibiganiro biriko birakorwa ku mpande zombi. Uyu Pierre Nkurikiye yavuze yuko nyine abanyagihugu bakwiye kwitegurira neza amatora, maze avuga yuko amatora azomba kuzaba nyine mu mutuzo ndetse no mu mutekano, maze amenyesha yuko icyo ari cyo cyose cyohungabanya amatora bazoca baragikuraho nk'abantu nyine bajejwe iby'umutekano.
Ibyo ni mu gihe nyine hasigaye amezi 2 gusa kugira ngo amatora yo kwitorera indongozi abe. Umushikiranganje mu byajejwe nyine harimo kumenyesha amakuru Leocadia Ndacayisaba nk'uko bigaragara iki gihe nawe yarahamagariye abarongoye inzego zitandukanye gufasha abegwa nibijanye no kumenyesha amakuru rero gutanga amakuru atohoje neza kandi ataho ahengamiye. Nubwo bihagaze gutya kandi mu mategeko agenga amatora yimirijwe nga mu Burundi, umugwi seni ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi warasabye yuko nyine ata bintu bizojya biravugwa nyine ku byabaye ku materi cyangwa se aho batorera. Mu nyuma y'iko rero basabye abamenyesha makuru ko atamenyesha makuru n'umwe yemerewe kuba yogera ibyo avuga. Basabye ibingibi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu gihe abatari bakeya bakomeza kugenda bashimangira ndetse bakanerekana neza yuko n'ubundi uko byogenda kose ndetse n'ubundi ibyagaragara byose ibikomeje kugenda biratangazwa byose ari bimwe mu bintu biteye amakenga ndetse binateye impungenge, aho batavuga rumwe n'ubutegetsi canke n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD babona yuko ibara ryamaze kugwa, ishano ryamaze kugwa nyine mu bigendanye no gutegura aya matora, aho bamwe bifuza ko ayo matora yohagarara abandi bakagaragaza neza yuko abari kuyategura botanga imihoho agashigwamo abandi. Ibyo mushikiranganje Leocadia rero Ndacayisaba akaba yarabishikirije nyine muri ndwi twamaze gusozera nk'uko bigaragara yarabishikirije muri Donatus Center mu nama yarahuje abavugizi b'inzego z'ubushikiranganje batandukanye babura amatari, abaserukira imigambwe, abarongoye ibimenyesha makuru, abaserukira amashengero, abarongoye amashira hamwe adaranira ibyicaro bya politike ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi. Iyo nama ikaba n'ubundi yarateguwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe rero harimwo kumenyesha amakuru bufatkanyije n'ikigo SNAP nk'uko bigaragara. Ni ikigo kizwi nka Centre d'Arrêté et de Prevention de Conflit. Ni mu ntumbero yo gutegura neza ukungene hotangwa amakuru meza nyine muri iki gihe Uburundi bwimirije amatora. Na amatora abiboneka yuko ashobora kuzovamo indiane nyinshi cyane mu gihe bamwe mu nyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi barakumiriwe muri ayo matora. Ibiboneka yuko rero bamwe batajya umunwa mu kugaragaza yuko CNDD-FDD yamaze kugenda iramara kwiba nk'uko bigaragara. Muri ico kiganiro umunyamabanga mukuru akaba rero n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima nyine akaba yarerekanye ingene hakwiye rero kubaho imigenderanire myiza hagati y'imenyesha makuru n'inzego za leta na cane mu gihe c'amatora nk'uko vyoma bigaragara. Nayo Padiri Diodoni Niyibizi akaba yarashimangiye ku ngorane nyine zishobora kuva ku kutumvikana hagati y'abamenyesha makuru n'abajejwe kubaha rero inkuru nyine harimwo n'inzego za leta ndetse n'inzira zishobora n'ubundi gufasha gutorera nyine umuti ibyo bibazo. Mu bagiye rero barafata amajambo muri icyo kiganiro nyine bakaba barahamagariye abavugizi b'inzego zitandukanye gutanga inkuru nyine kubajejwe kuyashikiriza nyine abene gihugu kugira ngo bashikirwe nyine n'amakuru meza yatohojwe neza kandi yizewe. Muri abo harimo nyine umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye, harimo umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi nk'uko byuma bigaragara cyangwa umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi nk'uko bigaragara Brigadier General Gaspard Baratuza ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Muri iki gihe kandi himirijwe amatora mpuzabikorwa muri SNAP, akamenyesha ko rero nyine icyo kiganiro bashimye kugitegura mu ntumbero yo gutegura neza ikiringo c'amatora kugira ngo hazotangwe amakuru azira kanenge kandi ataho ayegamiye. Nayo mu mpanuro nyine zatanzwe abamenyesha makuru bakaba bahamagariwe nyine kwama bicisha bugufi mu gihe cyose baba bariko nyine bararondera inkuru co kimwe n'abatanga inkuru ngo nyine kugira ngo habeho ukwizerana hagati
y'iyo migwi ibiri bahamagariwe kandi n'ubundi kwama basuzuma neza ko amakuru bashikiriza atari amakuru rero abiba ugwanko canga atyoza abandi. Twobibutsa yuko kandi n'ubundi icyo kiyago cyatunganyijwe inyuma y'imibonano itandukanye yarahuje abavugizi b'ibisata bitandukanye mu ntara zitandukanye hamwe n'abarongoye ibimenyesha makuru nk'uko byoma bigaragara. Hari harimo abashikiranganje bagiye batandukanye n'abavugizi b'ubushikiranganje bagiye batandukanye nk'uko nabivuze abakuru b'amashengero ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Muri icyo kiganiro nyine hakaba haravugiwemo byinshi bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Tugaruke kandi ku yandi makuru akomeje kugenda avuga atugera muri uno mwanya. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nga muri kino gihugu c'u Burundi bariyamirira ndetse bakanamaganira kure ibikorwa bise ibikorwa nyine byo gushafuza igihugu ndetse no gusesagura amatungo y'igihugu. Abo bavuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamakora ingendo zimwe na zimwe zidafise icyo zimariye abanyagihugu. Ingendo zo mu mahanga za buri mwanya nyine za Perezida Neva ziri mu bintu rero bisubiza igihugu inyuma. Perezida Evariste Ndayishimiye nyine ari mu baperezida bakora rero ingendo nyinshi cyane mu kwezi kandi ingendo ataco zizanira igihugu nk'inyungu. Iyi ni imyidogo ya bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abegereye ubutegetsi ariko batashimye ko imyidondoro yabo yoshigwa habona ku mvo z'umutekano. Baragize bati murazi yuko kenshi iyo afashe urugendo ntasigana n'umutambukanyi wenyine Angela Ndayishimiye kandi haba hari abandi bantu benshi babaherekeje, abashikiranganje, abanyamakuru, amatiketi y'indege usanga ari menshi cyane ku rugendo rumwe nyine kuko Uburundi bukoresha indege nyine y'inkotano irerura umukuru w'igihugu nyine. Bisigura ko indege nk'uko bigaragara bisigura yuko indege bayifata yose nyine kandi ibibanza byose guhera ku bya VIP nyine gushika ku bisanzwe. Aya mahera nyine ni menshi cyane ugereranyije n'ubukungu bw'igihugu c'u Burundi. None kuva aho Perezida Evariste Ndayishimiye yaragendeye amahanga baribaza ni iki rero amaze kuzana nk'inyungu nyine zimaze gushika ku banyagihugu, dore ko ari umwe mu bategetsi witegereje neza nyine barakora ingendo nyinshi cyane zigiye zitandukanye nk'uko bigaragara. Amasezerano asinya rero iyaja mu mahanga ni ayahe nyine amaze kuja mu ngiro. Twarigeze kubona aterura abantu rero barenga 100 abazana hano muri Amerika ngo ni abagwizatunga b'abarundi baje kuganira n'abagwizatunga ba Amerika ingene bozana imitahe mu Burundi. Haje bangahe nyine ibyo byose biri mu nzira abakuru b'ibihugu nyine bya Afrika nyine barakoresha mu kunyuruza amatungo y'ibihugu ndetse no gusubiza ibihugu byabo inyuma. Mu gihugu gikenye rero nyine nk'u Burundi, igihugu gikenye rero hafi ibya nkenerwa byose ku buzima bw'igihugu rero n'abanyagihugu nyine. Izo ngendo atakamaro nyine zizana yari akwiye rero kuzihagarika kuko rero ugutembera kutagirira inyungu babyita nyine ukuntu uno muntu yavuze ijambo ritari ryiza. Ariko kandi nyine kuri we nyine n'umuryango yiwe birimwe rero inyungu nyinshi cyane na cyane kuko leta imutekerera amahera rero menshi cyane kandi ntayakoreshe yose. Hama iyo rero nyine aba yagiye kandi barongera bakamutekerera ayandi menshi, ayo yose aja ku mufuko iwe nyine kuko atamusi arigera amenyesha abarundi ko nyine mu mahera bamutekereye hasigaye angana guca cyangwa se angana ukucange kuriya. Abakuru b'ibihugu rero barafise imigambi yo guteza imbere ibihugu byabo bagabanya ingendo zo mu mahanga. Twarabibonye rero kuri ba John Pombe Magufuli aho nyine yatwaye imyaka 6 nyine atagihugu cabura nyine agiyemwo eka n'amanama menshi cyane nyine atanyungu azana akayareka kuyitaba kandi atabihano nyine yarimwo, ahubwo ko ari ukugira ngo nyine amahera rero yakora izo ngendo ayakoreshe imigambi y'igihugu nkuko bigaragara. Kandi nyine muri iyo myaka 6 yaratwaye nyine yaraguze indege 12 z'igihugu, yubaka ibibuga by'indege mu ntara zose zigize Tanzania,
yubaka ibitaro bikuru bikuru nyine mu ntara zose, yubaka amabarabara meza igihugu cose i Dar es Salaam, aho rero hubatswe amafly over rero amabarabara aca hejuru, yubaka ibarabara ripima rero nyine kilometero zine nkuko bigaragara hejuru y'ikiyaga Victoria hariya imwanza, kugira bahagarike nyine gukoresha ariya ma pantons ajabura abantu nyine n'ibintu, kuko rero bitwara igitoro cyinshi. Uko bigaragara yubaka irindi barabara hejuru y'inyanja Indian hariya rero hariya ikigaboni i Dar es Salaam, ahajabukwa n'amato haca rero amabarabara meza agezweko nkuko bigaragara. Evariste Ndayishimiye akijya ku butegetsi muri 2020, umukuru w'igihugu wa mbere nyine babonye yabaye Magufuli, nyine babonanye yarabaye Magufuli, barahuriye hariya ikigoma. Muribuka ko rero nyine yanamwise ko rero ari papa wiwe, aho niho nyine natanguriye guhebura ko rero muzehe atakigenda dukurikije amajambo Neva rero yavuga n'ingene yashitse afata ingingo zimwe na zimwe. Nyine twaragiye ngo ni mu Burundi turaronse nkuko bigaragaza, yagize ati mu Burundi turaronse Magufuli wa kabiri, twari twizeye yuko ashika rero afata ingingo zikomeye ku barya rero biturire, abi mu butare, abivye amatungo ya leta, abahembwa amahera rero nyine y'umurengera, abahemberwa nyine ku mazina y'abantu batabako, abakorera mu ma diplomas ya fake, ku ma diplome ya fake, nkuko rero Magufuli yashitse abikora nyine akijya ku ngoma canga nkuko bigaragara. Kugeza ubu benshi barakomeza kugenda bamagana nyine ingendo z'umukuru w'igihugu c'u Burundi, abavuga yuko ata kintu gishasha zizanira abanyagihugu, ahubwo arizo gusesakura amatungo ya leta. Abamenyesha yuko nyine ari akamaramaza kuba Evariste Ndayishimiye amaze imyaka nk'iyi nyine agiye gusozera manda ku butegetsi, ariko Burundi bukaba bwugarijwe n'ibibazo bikomakomeye cyane, ndetse ibyo abo yasubiriye bamusigaye nyine bikaba byari ku byinshuro zitabarika. Ibi ngibi rero nyine abatavuga rumwe n'ubutegetsi babibona nko kuba yarananiwe gutwara igihugu, bakabona yuko hakwiye kuba hofatwa ingingo nyine nkuko bikomeza kugenda bigaragara, maze bakagaragaza neza yuko ibigiye gukorwa byose ari ibintu nyine akwiriye kuba yo kwitondera cyangwa akagisha inama. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza gusaba yuko nyine hotegurwa ibindi bishasha, maze bakagaragaza neza yuko akwiye no kuba yotanga imihombo. Ashimire, tugaruke mu kanya.